uyu munsi n'amarira menshi no munsi n'umaganya menshi no munsi ushobora kuba warayinzara ariko ejo uzojya gusigazi araduhetse ntimutinye ingorane araduhetse ku mugongo araduhetse murana kintu yari uburyohe neza cyane muri ibyo aravuga ati Imana canke Yesu araduhetse bona neze ko ari n'umushitsi twari twabanyegeje ariko umuziki uramunaniye kwikawusha avuga ati je ndacabona Imana cameraman twari kujya muntu acaza nkaturamutse uriya yari yinyegeje ariko kandi umuziki ino ndirimbo ya Salomo birase ko yikawusha yubise araduhetse araduhetse kogo Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. ngo hari Imana izivyanje vyose, hari Imana ishoboye vyose, hari Imana itwitwararika, hari Imana yadutumye tuza hano kugira ngo tugushikirize ibintu vyiza twaguteguriye bigizwe n'indirimbo zigiye zitandukanye tugiye kwashikiriza urukurikirane rw'indirimbo zimeze neza cyane. Indirimbo ubona neza karisho igira igice ca 52 nisho iza kubigizwe n'indirimbo z'abarundi ariko kandi turaza gushimira gusimbira hakurya y'amazi aduza kubazera abarinzi bagiye batandukanye muri Afrika ndivyo bangu badusimira no muri Europe no muri Asia no muri America no muri ibihugu vya Australia, Canada n'ahandi tubazanira abarinzi bagiye batandukanye. Ariko na munsi muri ndashoyo no munsi dutanguranye no muririmbyi ikazi w'umurundi ikazi nyene yitwa Bernice Nikuze muramwibuka muri Tarisisi Hope Ministry TV twaragize kumuzana mu kiganiro c'indirimbo avuga ati hari Imana ishoboye byose kandi isumba byose. Mujuri ishoyo no munsi gice ca 52 kuri micro ya mbere muza kwa muri kumwe na Protector Kingwe Mr Paul canke Mr Way ariko kandi buryo bwanje ndaza kuba ndi kumwe na wa mu diaspora kazi tuzinanye bamwita bebe yambu cha amaze neza ni mpore ibi mvuze bebe barikanze ewi wa mutipa ari hari Quebec yumvise ntangoye gutuzira nko twabasha yana nkorera umuti abafuha kazi ka avango kora abari karafuha nuko ramutse baje kudukurikirana muri show no munsi gice ca 52 mahoro cyane abakunzi bacu ba Tarisisi Hope Ministry TV turabakunda cyane niduhengeshanya kubazanira bishasha namwe murabibona uko tuba tubonye ubuherutse siko musubira ko tubona tugaruka ibintu vyahindutse tugaruka tuva mu bwiza tuja mu ijabe kubera ko cibimvuga tuja mu buyenzi oya mu buyenzi ni hepfo ahubwo tuva mu bwiza tuja mu Nyakabiga tunya kuja kora wape tuja mu bundi duko kurundi bandi bavugwanye naza ko ndi kumwe na Mr Manuel ni safi irindi ryabonetse mwaramutse nako si Mr Manuel cha basi Mr Manuel Mrs Manuel iyo na Madrid Bikira Maria mabonye na wacanje nuko ramutse baje kudukurikira no munsi ndamutse yigishwinwa nuko kurundi neza ko ndi kumwe na Genevieve niyo kwizera maîtresse Kaboro kanyugunyugu ngaho ramutse baje kudukurikirana ariko kanyugunyugu bera uvuze kanyugunyugu nturitoze umengo uvuze kindi kavuze ko kanyu bisana nabi sana ucikora rutome ugashiraho ururaho byo bari bibi sana ngaho ramutse baje kudukurikirana no munsi baramukije amahoro y'Imana yamisango y'Imana kanyugunyugu rero nuko amajambo nyara tije nta menshi nivugira ciwe ibintu yabigatsa kuba amaze kuburyohe nivugira make
nuko rero naba tuza kuba duteramanye tuza kuba turi kumwe kandi nawe uraza kuba uri kumwe natwe mu kutwandikira muri comment mu kuturaba mu kugira subscribe mu kugira mu kufyonda kamwe bita kaboro kamubagira uko kugira ngo wemeze ko ivyo wabonye wabikunze ariko utabikunze nawe urafise uburenganzira bwo kuvuga uti hemwe bije bintu mu bikosore kandi mu kahinyanyure mu rufasone no mu rukundo kuko twese ntawe uyikwije ntawe udakeneye impanuro y'uwundi natwe turakunda impanuro zanyu murazi ko turatuzana tukazikorera ko mubikore mu bugwa neza pana vyo nivyo kubona ibibi gusa ivyiza ntimubibone wewe nango bije ntumwagize ngo ko tungo wapi oya prema nubukoreje imvugo nziza y'ikirundi y'urufasone y'abarundi n'abarundi kazi ikintu kitameneze neza kitameze neza uregera wagikoze uti hewe bije bintu vyabaye vyiza 40 kwijana mu 60 kwijana mu hinyanyura kanaka gutyo ibintu bikagena neza tukafashanya akuhana uburyo buce mu guhimbaza no mu gutazira twagene no ndirimbo ivuga ngo hari imana kuvalia kwa Bernice nikuze oya si Bernice taban oya ni Bernice nikuze ivyaye n'ikikuza nta birenze ivyo twagiye Imusi na marira menshi no musi no maganya menshi no musi ushaka kuba warayinsara ariko uzojuha gusigazi uciwe ko nababandi nyene bataronka nawe mwava ngo ntuzuru nkututamira ucubaha ko nyene babone yuko Imana yakugiriye neza ntibamanze kugira ngo Imana ikugiriye neza ngo oya cusingira umwasi wawe kugira ngo nibagirirwa neza abibone agaruka shinga intashima Imana avuga ati ya Mana twabonye yaramugiriye neza nuko bimeze tuvalia kwa Bernice twigira imbere gato tubasanga no muririmbyi w'umurundi yitwa Salomo mu ndirimbo yitwa awankuye nimwe mu ndirimbo tugeze kubazanira hano ariko n'umunsi twatwisemo kwibagarukana ko beshi bagiye mu dusamo tejya ndirimbo ijya ndimo si cewe ndahazi nta wundi wo kuhamenya uzahawe nanje twagiye n'umunyarukundo n'umunyembabazi n'umugira neza mu gihe c'imibereho yanje hari ico ntazibagirwa mu misi nzamara hano kw'isi hari ico ntazikawusha sinzibagirwa ko nari mayibobo sinzibagirwa ko narara ku cavu imvura yaragwa amazi kanevana naga amazi mu ndani ngeze shaka aho wankuye ni cewe ndahazi aho wankuye ni cewe nijewe nyene ndahazi nta wundi wo kuhamenya uzahawe nkamenya hanje ushatse umuntu mukura hasi ukamusiga yatamirana
ushatse umuntu mukura hasi ukamusiga yatamirana uwo wibutse baramwibuka uwutibutse ntawumwibuka uwo wibutse baramwibuka uwutibutse ntawumwibuka ayiwe ukura umwaka unarabibonye aho wasinye ntawusinyura ukura umwaka unarabibonye aho wasinye ntawusinyura sinzahibagirwa nzabwira abana banje sinzahibagirwa aho Yesu yankuye sinzahibagirwa jewe nzabwira abuzukuru banje aho wankuye ni jewe ndahazi ni jewe nyene ndahazi nta wundi wo uhamenya uzahawe nkamenya hanje najya nibaza itanifite imana nibaza ko yari urubanza rwanje Yesu yanciye imanzi mu biganza kugira ngo atazanyibagirwa yanyambitse impeta nziza cane kugira noye bisa n'abandi araduhetse araduhetse haleluya araduhetse ku mugongo umwami w'abami araduhetse abarusha baremerewe araduhetse abababa araduhetse ku mugongo araduhetse we tinya ibibazo araduhetse nimutinye ingorane araduhetse ku mugongo araduhetse murana kintu ari uburyohe neza cyane muri ibyo aravuga ati Imana canke Yesu araduhetse bona neze ko ari n'umushitsi twari twabanyegeje ariko umuziki uramunaniye kwikawusha avuga ati je ndacabona Imana kameramani twere kujya muntu acaza nkaturamutse buriya yari yinyegeje ariko kandi umuziki ino ndirimbo ya Salomo birase ko yikawushe yose araduhetse araduhetse kogo ngo rero cyo musaba dukurikira rewe twe twakunyegeje muga nta kundi ko asante sana abariko baradukurikira bamenye ngo nindere yatugendeye muri Traces of Ministry TV uno munsi ni engineer Omeni Okindi eko ariko ukiri hagufi hari abariko baradukurikira kandi bipfuza kumenya engineer Omeni Okindi mu buryo bwagutse ariko kandi ivyo maze kumenya vyovyo ni engineer koko kuva hariya muri No Repentance No Heaven TV ariko kandi kwa afise ibikorwa vyinshi asanzwe akora vyivugire zibagirwa cyane kumakanya Omeni Okindi nkabasanzwe muri software canke hardware ni kuvuga ibintu by'amamashini ama installation de caméras de surveillance site web création des systèmes de gestion n'ibindi byinshi nuko amafinga dur n'ibindi abantu baserukira ishamwe new technology new development wow kuba ko ari udusondetse ivyo byose biri muri wewe ariko ino ndirimbo yumvise gute uko inyuma yuko dutangura show umengurakanye agezeho tubona uhaguruka uvuga uti jewe na jewe rika mvuge ko aduhetse ku mugongo wakiriye gute ino ndirimbo indirimbo irampimbaye cyane kumva yuko aduhetse ku mugongo kuvuga bisigura ngo naho no shaka nkasara canke nkagira sishobora gutibuka kuko ndi ku mugongo w'Imana Ebana yaguhetse agafunga kabisa gatubika n'impeso yiwe nahuja no wabona bokunkumura hano turafise maîtresse gakunkumutsi ushatse umuntu n'abantu bokunkumura gute ntaho bagushira tugushimire kare tugukeze kuba wavuze utereka mitenda arabavane mu bakorera murakoze cyane ko bamwanyakiriye mwamarabwa mu bwami
kubw'iteleviziyo yanyu Imana ibahezagire cyane urakoze cyane sinzi ko ugomba usiga inzira amavuta canke sinzi ko ukiri kumwe natwe kuko twebwe turaje ko turatambira Imana ha ego murakoze cyane hari ibintu byinshi bisanzwe biriko biradufatira ni naco gituma mvuze nti reka ndabasezere ndabipfuriza ibihe byiza cyane anye mwiyimbonesha kure yanyu Tarsisi Hope Ministries Imana ibahezagire cyane amina asante sana tugushimire niba siga inzira amavuta nabuze kugira urugendo rwiza tutarize abo muri hano bavuze new technology new development ego ako kantu rako kanyuma niko keza sana Meruka kwesera n'umukameramani wanyu bari muri gengi arimwo yamaye isuka rero twara tubara turi kumwe hano tuganira ibintu bisanzwe kumbe umuhungu arira hose aza muri Tarsisi Hope Ministry TV akabarariye yaje asha ariko sinzi kanajya sinzi nuko tugushimira nyakubahwa urakoze cyane muhezagirwe mugira ibihe byiza amina haleluya asante sana nuko ramwe mubonye ni Omeri niyo kindi engineer yavuze byinshi asanzwe akora cyenda nabidondaguye byo nananira ariko kandi urabona yuko ndamuvumbuye ariko kandi apfumbuwe nino tirimbo no muri Salomo avuga ati aho wankuye nico wenda hazi nta wundi wo kuhamenya uzahawe nanje nzahanje rero maze kumenya hayi wawe nibikubumbe rero gumukurikirana ngo hajya nakaya byagenze gute ngo yabayeho gute ubuzima bw'uburundira kwiki wewe menya hawe nawazahiwe nuko nandirimbo nyuma yuko imbere yuko dusoze no ndirimbo twaje tugatambe gatoya twagiye rwanje Yesu yanciye mazi mu biganza kugira ngo atazanyibagirwa yanyambitse impeta nziza cyane kugira noye bisa n'abandi araduhetse haleluya araduhetse ku muntu ni kubandika na kubandua tuvalia kwa Salomo twerekeza Mungu cha Tanzania turasanga no muri kazi twarose muhando avuga tunajua kuwakomesha itawakomesha nyene ataendelea kuwakomesha Mama yangu
umewakomesha, umejua kuwakomesha. Abasi banje mana unajua kuwakomesha. Urazi Kirundi n'Igifrani n'Igiswahili bicanze kono biryoha. Bayita meranje. N'umuririmbyi Rosemana aravuga ati nibwo uri mu bihe bigoye reka ntutinye ko turavise Imana izi kubakomesha. Abasi bo bakibaza ngo birarangira iki Imana ikazi kabakomesha. Bakuvugana bikanze kwakomesha ntavugira ngo ibintu biba byoroshe. Irabakomesha nyine none. Reka no ndirimbo y'uno muririmbyi kazoze ko ari cyambere ndayumvise. Jeno ndabategura indirimbo nkabanza kazumviriza muka kubera kumwizigira ko akora vyiza. Sayitanye nta nayumvirije noneho birangiye nanje nyagabuye numva nahwanye no kuryoherwa. Pera wayumvise gute? Cyane. Muwakomesha. Iramoye. Mu Kiswahili ni umewakomesha. Mu Kirundi ari umutafsiri nzetwe. Komesha naenda gukomesha igiye none sivyo nyene yarabakomesheje mu Kirundi ba nuko nyene twapfuye wewe rero mu Giswahili turakwemera kandi umewakomesha shira mu Kirundi ngaho oya shira mu Kirundi zo gukomesha si Kirundi reka Rosemana nta Kirundi mewakomesha babwire yarabakomesheje izo neza mugo z'ikirundi bangwasha ngo rakomye ngo yarabahanye sawa sawa ayati yarabahaye amewakomesha rero cyaba rirasa kuca mu Kirundi no urumva yarabahanye zibasha bijya nyene byo gushimira adibu kuadhibu angesema umewaadhibu niho ari kuvuga ati warabahanye kubakomesha yo n'ikintu kirengeye no guhana n'umuntu aguhana akongera akagukomesha bikaruka mu gukomesha nyine yarabahashuye sawa kubahashura yarabahashije mwe bati ebana yaratevyana nabihanitsa gukomesha yarabihanikije kubaha attention yarabakomesheje mwe bati ebana koma uko murumva ndakwiyamye yarabiyamye nyene arabihamye sinumva ingene nokivu ikintu kiragoye mu Kirundi abantu b'Imana ariko kandi abadukurikaye ka tubasigire kano kanya nabo bazotwandikira tubwire komesha ni Kiswahili twovise Rosemana bivuga mu Kiswahili mu Kirundi no kuvuga iki abuze ati umewakomesha abantu bagomba kugira nabi yaraba hanyara bihanikiriza erongera nyene ravuga ati mwebasha oya urazi ko yawuhamba ikintu kacutsindagira uvuga ati nikizopfe kinasubiye kuzuka kugira gutya ntumbaze kumera kumomoka turashitse ariko kandi ndumva ari kintu cyumvikana mu Kirundi benshi bavuze gukomesha n'ibintu benshi bumva batahura Imana yaravuze rero Rosemana yaravuze ati Imana no kuri warabakomesheje abantu bagomba kutugirira nabi warabakomesheje nawe ndakubwire ngo hari abo Imana igiye gukomesha vuga amena hari Yesu agiye gukomesha mwe bakwiyumvira ko ibintu bya bindi bakiyumvira ko ukwiye kumererwa nabi ariko Imana nayo ikabona ko ukwiye kumererwa neza igategura ibintu bituma umererwa neza kugira Imana bakomeshe bari bazi kugiye gupfa rubi bari bazi kugiye gukorwa n'isoni baraca hehe kwijuru ritabaye aho Imana bakomesheje bakoma baza ngo kumererwa nabi Imana mu kubakomesha ikakugirira neza mu bakomesha twagiye Umewakomesha umejua kuwakomesha arangije avuga ati umenibeba ariko n'umugore cyangwa n'umukenyezi cyangwa n'umufasoni bifana no kuntu iwanye babivuga aka kantu ko guheka vraiment ko biri kose uwomenya makuru yiwe yatubwira usanga yarigeze ko ubuzima butameze neza yamakunda umuntu yo muheka kamunduruza yabaze kuri ni bebe nibembereze ni bebe geza
kesi mu ndirimbo z'akantu ko kubeba karagarukamwo n'umunsi ariko ashinga intahe avuga ati umenibeba mubakomeshe niyo ndirimbo dusozere kuri kesho y'uno munsi 52 kabo shimira badukurikanye tuve hano ntitwoguma hano uburyo ntibutumira kuguma hano ariko reka tubasezere tugende gato nawashukuru sana yo abariko baradufata abariko baragira iki yo turapfuye mana yaje abariko baragira iki watu ambayo wako wanadufata kabaye ariko biriko biraza ko umuntu ataratse no kuvuga ndiyo akabazi Ndabashimiye cyane abariko baradukurikirana Imana ibaha umugisha Ntabwo ari kubigumiza mu gisagara bagere kugira akabor turabakunda asante sana kandi turagukeje hajya mu bisanzwe umaze kumenya kuvuga tunawashukuru wale wako wanadufata wale ambao wako wanadufata tunawapenda sana mpaka hii ministry ya Trasis Hope Ministry tunawapenda sana kize wakivuzeza no bucono nango vuga mu makosa safi shimira badukurikiranye ariko nato tugushimira vuga mu Kiswahili ugira cyane vyeva ko yihenze akumvire nawashukuru sana tena sana na tena tunawapenda zaidi sana asante sana muendelee kutufuatilia sana muendelee kufuatilia kipindi chetu msichoke mkipata mpatie na wengine nao yani partage mnafaa partage na partage na wengine wote tunawapenda sana Egeza wewe wabishoye reka dushimire Bebe, Bella, Ineza, Gloria, Gakunkumutsi. Shimira badukurikiranye ariko natwe tumaze tugushimira. Murakoze cyane. Turashimiye n'abakonzi bacu badahengeshanya kudukurikirana. Na byinshi tuvuga nama nababwiye yuko badufite turabafite turafitanye turakundana muri bwa bumwe nyene bacu badukorera bya bindi tuma tubabwira batugiye like share na comments zaba turazikeneye kugira nyene bashobore kudutera intege kuko comments zabo nizo ziduha inkomezi zo kubandanya ntibaduponde cyane oya barunge gusa umunyu mukenya nibace basarisha kandi ntibibagire kugera ka kaboro maîtresse kaboro hari yanke yamaze kubivuga muri make je vous aime beaucoup nibyo arahegwa ntaherana nuko tubashimire rero umwese ko mwabanye natwe kandi mukamuguma mukurikirana ibiganiro kuri Trasis Hope Ministry TV ibiganiro twamatubashikitsa buri munsi kiganiro tuno munsi kirarangiriye ngasho ya 52 ariko ibindi biganiro biracabandanya awushishire gumana natwe nawo butaha bye bye Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen